N'amahoro nizere ko mumeze neza. Ego ni The Best Promoter Burundi ngarutse. Uno munsi nje kubabwira ku bintu bibiri. Ukuntu umuntu yokwandikira message kuri WhatsApp, wewe ukayisoma ukanamwishura ariko mu telefone yiwe ntiyigera abona ko message yagushikiriye. Ikindi kigira kabiri nje kubereka ni ukuntu ushobora kurungikira foto umuntu canke video umuntu canke ukayirungika muri groupe, umuntu ayuguruye akayibona rimwe gusa ntasubire kubona iyiciye. Ivyo nivyo bintu bibiri nje kubereka kuri uno munsi. Reka dutangure. Je ndugurura WhatsApp yanje. Rero maze gushika ngaha uca uraba umuntu ukeneye ko atazobona ko wasomye message yakwandikiye. Reka je mpitemwo uyu Chris Leonel. Mpisemwo uyo ndamufyondako nka kumwe nyene twari dusanzwe tuvugana. Urabona ko maze gushika muri screenshot twavuganye. Nibi bintu vy'amakuru rero ndaze ko hari abantu bakunda ibintu vy'ama design bashaka ko amatelefone yabo abeyeko amera neza, nzobereka navyo nyene aho baca kugira bashobore kugira aya makuru rero. Okay, tumaze gushika ngaha rero duca tuza kuri izina ryiwe nyene ndabereka hose. Tuje kuri izina ryiwe ngaha murahabona, tukarikorako naho nyene. Tumaze kurikorako haca haza ibi mubona namwe ngo custom privacy, custom media audio download. Twebwe ico duhitamwo ni iyi ya mbere, iyi ngo custom privacy. Iyi twe niyo duhitamwo. Uca ufata ukugurura kano kantu aka uca ukora kuri aka murakabona. Ukuguruye uku haca haza ngo hide blue tag, hide second tag. Urumva aka kambere ndakabereka. Aka kambere ugasizemwo aka V, aha urazi ko umuntu agusomeye message haca hajamwo utu akantu akabara gasa na bleu. Rero aha uba ukeneye kumunyegeza karya kabara gasa na bleu. Aha hambere aha kabiri naho aha ugasizemwo aka V. Urabona ko handitse ngo hide second tag. Umva ubushatse kumunyegeza karya ka V ka kabiri kaza igihe message ishitse mu telefone y'umuntu wayirungikiye. Rero ukeneye ko atazobona ko wasomye message yiwe tigeze gushikira, uzoca ushiramwo udu V hose aha habiri. Umaze kudushiramwo aha azoyirungika message muri telefone yiwe bamwereke ko igiye, mugabo ntibazomwereka ko yashitse iwawe ko wanayisomye. Aha rero wewe ugeze ngaha uca ufyonda kuri OK ngaha. Aha murahabona. Umaze kwemeza kuri uwo muntu uca ufyonda OK. Aha urabona ko ngaha kaciye kajayo, kaciye kuguruka. Aha ubuhejeje gukora kuri Clovis. Hano nubwo yonyandikira gute message ziwe nzozisoma, mugabo ntazigera abona ko nazisomye. No kumwishura no mwishura, mugabo atigeze amenya ko nasomye message ziwe. Iki ni ca mbere. Ukeneye kubivamwo naho uca ugasubiza hahandi kari uko. Aho ico ni ca mbere. Ukeneye kurungika nka foto canke video kugira ibonwe rimwe gusa. Reka dukorere kuri nyene Clovis. Uraza nyene hahandi ho kurungika ikintu. Nizere ko muhazi. Reka ndahabereke. Uraza ngaha. Kuri aka ko kurungika ikintu murahabona. Muhabona. Hama umaze gushika ngaha ndahabereke neza kugira dukore ikintu twese tubona. Reka tugeze ngaho ho kurungika ikintu na akantu ni gukorako. Bica bitujana wewe uca uhitamwo galeri kuko ico kintu kiba gisa n'ukiri muri galeri. Uca ukora kuri galeri hama ugaca winjira mu bintu ushaka kurungika ikintu ukeneye kurungika. Maze wihagure ngaha muri kamera. Mpisemwo iki rimwe rukumbi. Ico nca mfata n'icahe
urabona aha hari aha niho uca ukora, reka ndahabereke neza, aha niho uca ukora, urabona umaze uce kuhakora gaca kaboneka ko ari gaca bakwereka ngo ravi unique et active. Aha nciye ndungika iyi foto, urabona ingene ugendetse ntizabwa kwa kode ayuguye aza kuyibona ngabo ayibona ico iba gusa. Ndavuze niko bikorwa, tuzobandanya twigishanya byinshi cyo no basaba ngo subscribe ngari channel yanje, sabone kugira bose ndoshira ku video muzobe abambere mukona murakoze.